vayo igice cya kane igice cya kane duhere ku murongo wa 200 n'icenda. Reka tone dusome duhereye ku murongo wa mbere kwanza. Igice cya kane ku murongo wa mbere. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Abaje mu nzu y'Imana Yesu ashimwe cyane. Yes. Imana iha Mose ibimenyetso. Mose arayishura aterega ntibazonyemera canke ngo banyumvire kuko bazombarira batuhoraho ntiyakwiyeretse. Uhoraho aramubaza ati cufise mu kuboko niki? Aramwishura ati n'inkoni. Aramubarira ati yiterere hasi. Ayiterera hasi ihinduka inzoka. Mose arayihunga. Uhoraho aramubarira ati ramvura ukuboko uyifate umurizo. Aramvura ukuboko arayifata irongera ihinduka inkoni mu kuboko kwiwe. Ati byo nukugira ngo baze bemere yuko Uhoraho aramubarira ati kuri gatanu ati byo nukugira ngo baze bemere yuko je Uhoraho Imana yabasekuruza yakwiyeretse ari jewe Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Uhoraho atakaramubariye ati shira igikonjo cawe mu gikiriza. Agishira mu gikiriza agisokoroye asanga kijejeti imibembe cera nka sheregi. Aramubarira ati gisubize mu gikiriza. Agisubizayo. Maze agisokoroye asanga cyasubiye kumera nk'ahandi hose ku mubiri wiwe. Yesu ashimwe cyane. Umunani aravuga ngo ati kandi nibatakwemera ngo bemezwe n'ikimenyetso cya mbere bazokwemezwa n'icya kabiri. Kandi nibaramuka batemejwe n'ibyo bimenyetso byombi cyangwa ngo bumvire amajambo yawe uzudahe amazi mu ruzi uyasuke imusozi maze ayo mazi ukuye mu ruzi ashitse imusozi azohinduka amaraso. Amen. Naya majambo y'Imana ashaka ko twishimikiza muri aka kagoroba. Turi imbere y'Imana, turi mu masengesho. Bwana asifiwe. Turaza gufata umwanya wo gusenga twinginga Imana kuko turi mu masengesho, turi mu bihe byo kuririra Imana, turi mu bihe byo kubwira Imana ngo Mana gira icyo ukoze kuko twaje gusenga, twaje kuvugana nawe. Amen, amen. Gusenga umuririmbyi yaravuze ngo nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Ukaba ukeneye kuba umuntu akomeye, ukaba ukeneye kuba umuntu adasanzwe, ukaba ukeneye kuba umuntu afise ijambo, ukaba ukeneye kuba umuntu avuga ibintu bigacamwo, ugira ibanga ryo gusenga. Gusenga. Iyo twaje gusenga ntituba twaje gusegerereza. Haleluya. Tuba twaje kuvugana n'Imana. Haleluya. Tuba twaje kuvugana n'Imana. Niyo nzira yonyine Imana yashizeho dushobora kuganira nayo. Niyo telefone dukoresha tukavugana n'Imana. Haleluya. Imana yarabwiye Yeremiya
yari yacecetse, iramubwira ngo mpamagara, mu yandi majambo senga, vuga reka guceceka, nanje ndakwitaba, ndakwereka ibyikize iby'amaso yawe atari bwigera abona. Kubwo gusenga kwawe amaso yawe azobona ibyo utigeze ubona. Kubwo gusenga uzokandagira aho utopfuye ukandagiye. Imwe mayiceke ariko aratubwira ni kubw'ibanga ryo gusenga. Kubwo gusenga uzohura n'abantu mutowe. Kubwo gusenga uzosangira nabo mutosangiye. Umuntu asenga naho yoba atibrosa, murabyumva, naho yoba atambara ibirato, akaba yambara imuzi imwe ukwezi kose, mugabo akaba asenga, uyo muntu ntuzomuvogere, kuko uyo muntu avugana n'Imana. Bayaga n'Imana kujya umwana yaga n'umubyeyi. Bwana sifiwe. Kuko hari igihe tuvuga Imana abantu bakayumva mu buryo bworoheje. Imana yacu ni Imana itangaje mwa abantu b'Imana. Haleluya. Imana yacu ni Imana ikomeye. Nta kindi kintu na kimwe cyari gushobora kugondoza Farao kiretse Imana Data wa twese, umwami w'abami, yateretse isi hejuru y'amazi. Nta wundi ari kugondoza Farao ngo arekure ubwoko bw'Imana. Haleluya. Mwafasha tukazamura icubahiro Imana yacu. Amasengesho y'uyu munsi agiye gukora ikintu gikomeye ku buzima bwawe. Agiye gukora ikintu gikomeye pe. Haleluya. Aya masengesho tumazemo iminsi agiye gukora ibintu bikomeye. Agiye gutuma abantu bari baragutaye, bari barakwibagiye, bari barasiprimye nimero yawe bayirondera. Kuko amasengesho Imana yakwibutse, iyo yakoze ku mutima w'Imana, Imana ikanezerwa, bituma n'abantu, bituma n'abakomeye bakwiyumvira ko Mana we, aya masengesho twasenze yuguruye ikirere, yuguruye ubwiza bw'Imana. Iyo tuvuga Imana rero arige tuyumva nk'akantu gasanzwe, ariko Imana yacu irakomeye. Muri ndero vuze ngo Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara, si nk'ibigirwamana bitavuga n'ibyumve. Imana yacu irakomeye. Haleluya. Farao yari yarigize ikintu gikomeye, ariko Imana yacu. Bwana sifiwe. Hariya mumamize, hariya imisiri, kugeza uno munsi ikiziga cya Farao barafashe baragisiga ibintu bituma kitabora, barakibitse kugeza uyu munsi cyari kugira ngo abantu bose urungano uko ruzogenda rukurikirana baze bareba uwo muntu yari yarigize igitangaza imbere y'Imana. Mwibaze Farao abwira Mose ngo iyo Mana yabatumye ni Imana iyahe? Nayo nzi, genda ubabwire yuko ntabarekura, genda muyibwire yuko ntaza kubarekura, sindayizi. Imana iricecekera avuga tuzomenya, ndakurindirije umunsi. Reka ndakubwire, hari umunsi abansi bawe bagiye kumenya Imana wakoreye. Hari umunsi abagupinga nukuri urababwira Imana yawe bakayipinga, ariko igitondo kimwe bagiye kuyimenya, bagiye kuyisobanukirwa. Mana we, murumvise imbaraga z'Imana ngo mutere haleluya. Bagiye kuyimenya, barayipinze. Sinzi ko ariko wa Mungu kumugora nababwiye ngo hari igihe abantu bagupinga bakagusuzugurana n'Imana yawe ikicecekera, ariko ibibitse umunsi. Haleluya. Icyari cyaratumye Imana irema Farao niyo yamurema. Icyari cyaratumye imurema kwari ukugira ngo ize imwiheshereze ko icubahiro, abantu bose bamenye ko Imana yacu itavogerwa, bamenye ko Imana yacu idasuzugurwa. Haleluya. Aya masengesho rero agiye gutuma umenyekana, n'ibyo wakoze bimenyekane, n'ibyo wavuganye n'Imana bimenyekane kubwo gusenga kwawe.
Semeni haleluya. Semeni haleluya. Gusenga. Iyo dusenga twizera ko twavuganye nayo. Numva fise ibishavu byo gukubita Satani, gukubita abadayimoni. Bwana sifiwe. Numva mfise uburakari bwo guhonda Shetani n'abakozi biwe. Twasomye ijambo Imana ibwira Mose imaze kumuhamagara. Ejo narababwiye amakuru ya Mose. Imaze kumuhamagara ikamusanga ku musozi wa Sinayi. Haleluya. Imusanze ku musozi wa Sinayi iramubwira ngo genda ubwira Abisirayeli ubabwire ngo Imana ya Yakobo, Imana ya Abrahamu na Isaka yantumye, yambwiye ngo nze kubakura muri ubwo buzima murimwo. Haleluya. Mose abwira Imana terega wewe aho uri kurantumangira ntahuze. Maze imyaka 40 narahunze. Maze imyaka 40 ndi mu buhungiro. Kandi uwo nahunze nyene ni wuntumyeko. Byogenda gute kugira ngo nurukire imbere yiwe? Haleluya. Imana igiye gukoresha abantu bamaze iminsi mu buhungiro. Igiye gukoresha abantu bamaze iminsi mu kinyegero. Naco bitwaye iminsi wanyegeye. Ariko Imana igiye kukunyegurura. Yashizeho itariki yo kukunyegurura. Yashizeho ukwezi ko kukunyegurura. Yashizeho isaha n'umunsi byo kukunyegurura. Iramubwira ngo nakunyeguruye va mu buhungiro. Subirayo. Subirayo. Haleluya. Ugende ubabwire uti Imana yabasogokuruza yantumye ngo nze kubakurayo. Nanjye Imana yantumye igomba kubakura muri ico gihe mumazemo iminsi. Igomba kubakura muri ubwo buzima mumazemo imyaka. Semeni haleluya. Yantumye ndi ntumwa y'Imana. Undababwire yabonye igihe mumaze, yabonye iminsi mumaze, yabonye amezi umaze, yabonye imyaka umaze. Igiye kugukurayo muri ubwo buzima. Nyemerera utere haleluya. Ubwo buzima bwo gutegera amaboko abantu, ubwo buzima bwo gusegerereza abantu Imana yambariye ngo bugiye kurangira. Ugiye kubaho gufasha abandi. Mana we, Mana we, Mana we, Mana we. Ibyo urabyizeye ngo utere haleluya. Yabonye kurushe, yabonye kuremerewe, yabonye yuko imiryango yagutaye, yabonye ko bagenzi bakuvuye ko. Mana yanje we, aba bantu ndabagira gute kugira ngo bumve? Ndabanyiganyize kugira ngo bumve, ndabahinde kugira ngo bumve ngo yabonye agahindagizo mumazemo iminsi. Yabonye babakoresha babahindagiza. De pai de la folia. Semeni haleluya. Sohoka. Sohoka igihe cyawe cyageze cyo gusohoka. Injira mu gihe cyawe. Injira mu buzima bwawe. Injira mu masezerano yawe. Injira mu kwidegembya. Erega Abisirayeli bari bariyakiye ubuzima barimo barabwakira. Ati nta kundi nta wundi muntu yodukura aha hantu. No mwiri teraniro twicaranye n'abantu bamaze kwiyakira. Ibibazo arabyemera. Aravuga ngo ubu n'ubuzima bwanje. Iyi niyo mibereho yanje. Imana yantumye ngo ndakubwire kubwo si Imana yakuremeye. Iyo si yo myanya Imana yakuremeye. Aho si Imana ije kugusohora. Bwana sifiwe. Iramubwira ngo genda ubabwire ngo Imana yantumye ni Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Imana yantumye ni Imana ya repentance. Imana yantumye ni Imana nizeye. Imana yavuganye nanje ni Imana ikomeye. Yambwiye ngo irabirangiza uyu munsi. Uyu munsi irabishira ku murongo. Uyu munsi irabitunganya neza. Uyu munsi irabikomeza. Uyu munsi hari abantu baza kuva ngaha amateka yabo yahindutse. Yahindutse.
byahindutse kuko ubuzima mu isi y'umwuka bwatanguye kubakika, bwatanguye kuremwa, bwatanguye gutunganywa. Semeni haleluya. Ugiye kuva ngaha kwitegereza batangare, ugiye kuva ngaha abantu bakwitegereza bavuga ngo nukuri avuye kubonana n'Imana. Ejo ku mugoroba narababwiye ngo Mose amanutse babona yuzuye ubwiza bw'Imana, yuzuye ubwiza bw'Imana. Ona sefe imuha ibimenyetso. Imana igiye kuguha ikimenyetso gituma bakwemera. Niba takwemera baremezwa n'icya kabiri, niba temezwa n'icya kabiri baremezwa n'icya gatatu. Mana we. Niba batemezwa n'ibyo iracyabitse n'ibindi 10. Saba abantu ndabagire gute kugira ngo bumve? Niba temezwa n'ikimenyetso giye kuguha, giye kuguha ikimenyetso gifadika nshuti yanjye, giye kuguha ikimenyetso kigaragara nshuti yanjye, igiye kukugirira neza. Umva, Imana yambwiye ngo ndababwire amajambo yururutse imitima, amajambo abohora imitima yanyu, amajambo abaha ibyiringiro. Yambwiye ngo nimukomere. Le pai de l'entaya zago. Haleluya, haleluya. Imuha ibimenyetso bati sinogenda. Iramubwira ati gituma uri kwagira ubwoba n'igiki? Akiri ikimenyetso cyane, iki kimenyetso Farao kizomwemeza. Yambwiye ngo akiri ikimenyetso cyemeza Farao, akiri ikimenyetso cyemeza abantu, akiri ikimenyetso cyemeza abafashe ibyawe. Wakiri ikimenyetso cy'Imana k'uyu mugoroba, wakiri ikimenyetso cy'Imana. Barakuvogereye iricecekera, barakuvogerera subira iricecekera. None ibyo guceceka byarangiye, hageze kwikora, hageze kwikora, hageze kwikora, hageze ko yubaka, hageze kwihindura, hageze kwikura agasuzuguro. Semeni haleluya. Igihe cyawe cyageze, igihe cyawe niki. Munumva ubwiza bw'Imana ngo mutere haleluya. Numva ubwiza bw'Imana pe, numva imbaraga z'Imana mwiyindwi. Bintu birahinduka nankeka. Bona sefi do pai de la iguterure, ikwambika amababa, agutereka mu gihe cyawe, agutereka mu gisubizo cyawe, agutereka mu nyishu yawe, agutereka mu butabazi bwawe. Cyizere utere haleluya. Cyizere n'Imana. N'Imana ibirema, n'Imana ibikora, n'Imana ibikomeza. Bona sifi. Mose atangura kubwira Imana ngo Mana tumuwundi basi kuko jewe sindi imvuzi. Naho umpaye ibyo bimenyetso byose, ariko abantu turagoye mw'abantu. Ngo naho umpaye ibyo bimenyetso byose tumuwundi jewe sinzi kuvuga. Ariko na wundi tuma, na wundi ikeneye wewe. Ariko mwana none ivugana nawe ntiyababona, yarababona. Bwana sifiwe. Yarabarenganye babona. Imana nireba uburebure bw'umuntu, Imana nireba akaranga k'umuntu, Imana yitegereza umutima. Dawidi atorerwa kuba umwami, Dawidi atorerwa kuba umwami. Imana nireba uburebure bw'umuntu, Imana nireba akaranga k'umuntu, Imana yitegereza umutima. Dawidi atorerwa kuba umwami, Dawidi atorerwa kuba umwami. Tera haleluya. Toranywa n'Imana, toranywa n'Imana. Abantu bashobora kugutoranya bakakugira umushefu, ariko bwaca bonyene bakagukura. Baba ngo twamurambiwe, ntitukimukeneye kubera ko watoranijwe n'abantu. Ariko iyo watoranijwe n'Imana, naho batokwemera irabakwemeza ku nguvu.
kwemeza kungu. Mose aravuga ngo tuma uwundi jewe sinzi kuvuga. Iramubwira ngo genda ntoranije Aroni azokubera kanwa nawe umubere nk'Imana. Ko mwabantu b'Imana mwiri jambo muraryumva, azokubera kanwa nawe umubere nk'Imana. Bwana sifiwe. Burya ari ibintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Bibiliya iravuga ngo igihe Paulo yava mu bwato bwamenaguritse ngo agera mu kizinga, ngo aho hana cana umuriro. Amaze gucana umuriro, muri uyo muriro havamwe inzoka imufata ku kuboko irenena. Baravuga bati uyu mugabo idacugwankunzi nimukundiye kwabaho, naho yakize ikiyaga idacugwankunzi nimukundiye kwabaho. Ngo ariko muri ako kanya akunga umuriro, icyo kiyoka mu muriro barereka yuko avyimba cyangwa gwa bukumbi, barabibura. Umva, abamaze iminsi bakureretse bagiye kurorera yuko uvyimba cyangwa gwa bukumbi babibure. Mana yanje mana, bararorera. Rindira ko bakwirukana mu nzu, rindira yuko abana bawe babura amafaranga y'ishure, wapi, rindira. Barabibura ngo bararereka, babonye atacabaye barahindura, baravuga ngo uyu muntu si umuntu ahubwo ni Imana. Akanwa kavuze amajambo ya mbere niko kavuze n'amajambo ya kabiri. Reka ndagutangarize abavuze ibya mbere nibo bagiye guhindura imvugo, bavuga ngo turamuzi, ni umwana w'Imana, ni umukozi w'Imana, Imana asenga ni Imana, Imana akorera ni Imana. Bajya nyene kajya kanwa nyene. Turi kuri radio kwa gatandatu, ni kwa gatandatu mu gitondo twaravuze ijambo kuri Lazaro. Bajya nyene bahambye Lazaro nibo Yesu yabwiye ngo kura kijya kibuye mu muhamburure, kuko nimwe muzi nyene mwamuboshe, mu muhamburure mumureka gende. Umva, uhoraho Imana agiye gukoresha ari amaboko yakugiriye nabi, abari yakusohora, abari yagusohora, abari yaguha kwidegemvya, abari asemene. Haleluya. Akiri gitangaza kivuga mu izina rya Yesu, akiri gitangaza gifatika mu izina rya Yesu, akira kugirirwa neza. Bwana sifiwe. Nakumwanya mbona yuko uragenda narapo jambo shaka tuvuga nako, ngwimuha inkoni. Bwana sifiwe. Iramubwira ngo jani inkoni. Reka tureke ibindi bimenyetso byose tuvugane kuri iki kimenyetso kimwe. Yamuhaye byinshi ariko yakoresheje kimwe. Njo cyakoze ibintu bikomeye. Haleluya, haleluya. Wakira inkoni y'Imana ko y'umugoroba. Avyumvise. Wakira inkoni y'Imana ko y'umugoroba. Aragenda maze kunegosia n'Imana, Imana imutsinze, aragenda. Gihe cyose uzoburana n'Imana uzotsindwa. Ntabwo wotsinda, ntibikunda. Ihora ari nyakuri. Haleluya. Hari uje imbere y'Imana ukabura, ugasenga amasengesho yo kuburana, ngo utabikoze nani itabikoze suyigira iki. Egara ari abantu basenga nabi, ngo nanjye utabikoze ngo sinzoswa kuza gusenga. Uretse kuza gusenga n'uruhombo rwawe si uruhombo rw'Imana. Imana se murapinzanye. Haleluya. Munanjye utanyishuye ngo uyu mwaka ukishe. Imana ihora ari yo kwizigirwa, ni nyakuri. Bwana sifiwe. Twozamura ibiganza ku mwami Yesu. Imana ni nyakuri. Muze musenga neza. Biravuga ngo murasaba ni muhabwa, kuko musaba nabi. Munanjye utabikoze ibi, munanjye ngo sinzokora ibi.
utabikoze uzokoresha abandi. Haleluya. Utabikoze ifise abantu. Nabwiye abantu kuja mu ijuru si inyungu y'Imana, ni inyungu yawe. Ni inyungu y'Imana. Utagiye yohomba iki? Kuja mu ijuru ni inyungu yawe, si inyungu y'Imana. Ijuru ririmo abamarayika, ririmo abakerubi, ririmo abaserafi, ririmo ibinyabugingo batazi no gukora icyaha. Haleluya. Icyaha ntibazi, iyo definition y'icyaha nayo bazi, ntibazi icyo bisobanura. Icyaha ntacyo bazi, ntibazi gucumura. Irabafise ibihumbi n'ibihumbi. Ntango ngo ndabireka ngo Mana nanje gutankoreye, ahubwo bivuga ngo Mana ubugombe bwawe. Bwana sifiwe. Nimba bihuye n'ubugombe bwawe. Ubu narababwiye ari ikintu Imana itoguha no munsi nyene kandi itakikwimye, itakwanka, ikavuga ngo ikintu sindakimuha. Semeni haleluya. Ndakimubikiye ejo kuko ni aragera cyo hava kimugirira nabi. Haleluya. Ikabira kuretse kugira ngo ibanze kwigisha. Imana kujana abisirayeli kabacisha mu bugaragwa imyaka 40. 40 si ukubera ko yari buzinzira bari gucamo ya hafi. Iyi nabishaka yari kubaterura bose, ikabaterura kujya uterura umwana ikabatereka i Kanani. Haleluya. Ikabaterekayo neza bagahumura ariyo bari. Muribuka uwitwa Filipo ukuntu yagurutse ngo ava yari nko ngaha ku Musaga, yari afise igiterane nko mu Cibitoki, ariko araganira na Natanaeli. Wese Natanaeli mu nkundire ndabaho hantu, yari karaganira n'umugabo yitwa ni Natanaeli nyene. Wese Natanaeli katurabe mu ntungi ngo baragenda kubera gahunda yari afise n'umwanya bafashe wo kuganira. Igiterane kigeze hageze ko atangura gukora ivuga butumwa, hagera kiri nkayi Bujumbura aza kuja nko mu Cibitoki, isaha bapanze n'umwanya biragera. Hageze Imana imwambika amababa. Imana yacu mwebwe murayibarirwa mw'abantu. Haleluya. Imana yashatse ubunyene. Igice 8 mu byakozwe n'intumwa, igice 8 ku murongo wa 26 aravuga ngo inkone y'umunyetiyopiya yizera Yesu, maze umumarayika w'umwami Imana abarira Filipo ati va hasi umanuke ushike mu nzira imanuka iva i Yerusalemu ikaja i Gaza, imwe yo mu bugaragwa. Hahandi bariko barakubita amabombe. Ava hasi aragenda, haza umunyetiyopiya inkone y'ububasha bwinshi yakorera Kandake umugabekazi w'umunyetiyopiya, niyo yazezwa itunga ryiwe ryose. Yari yagiye i Yerusalemu gusenga. Haleluya. Yahindukiye yicaye mu mukogote wiwe ukwegwa n'amafarasi, asoma muri Yesaya yavugishwa n'Imana. Mwemu abarira Filipo ati niwegere uriya mu mukogote ugendane nawo. Filipo yirukayo yumva asoma muri Yesaya yavugishwa n'Imana. Aramubaza ati vyo usoma urabitahuye? Nawe ati nobishoborane ntabonye ubindongoramwo. Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Igihimba cyo mu byanditswe yasoma cyari iki? Ngo yajanywe nk'intama bajana mu ibagiro, nk'umwagazi w'intama utekereza imbere y'ukemura, niko atakuye ku munwa. Hamwe yacishwa bugufi
barenganye barenganye urubanza rwiwe. Aburunganwe rwiwe ninde azoshobora kubadondora, kuko ubugingo bwiwe bukuwe mu isi. Haleluya. Ku murongo, reka nsome ku murongo wa 36. Bakigenda mu nzira bashika ahari amazi, iyo nkone iramubaza itehe amazi ikimbuza kubatizwa ni iki? Filipo arayishura ati, namba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Nayo iti, nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Ivuga ko bahagarika umukogote baramanuka baja mu mazi bombi. Filipo niyo nkone arayibatiza. Mwumve rero ahantu nashaka ubushobozi bukorera mu bana b'Imana. Imana ishatse kugutereka mu gitangaza cyawe. Ubu nyene yo gutereka mu gitangaza cyawe, ikagutereka mu isezerano ryawe, mu mwanya nko gukubita urugohe ukisanga ubuzima bwawe bwahindutse. Ndiko ndaza mu mwanya ngiye guhanurira abantu. Bwana sifiwe. Bavuye mu mazi, mwemu w'umwami Imana ajyana Filipo. Inkone ntiyasubira kumubona kuko yashishikaye kugenda inezerewe. Ariko Filipo abonekera muri Azoto, ahahita avuga ubutumwa bwiza mu bisagara byose kugeza aho yashikiye i Kayisariya. Amen. Mwemu yera yaramuteruye. Nashaka kuvuga iki kintu, ashatse kuguterura akagutereka mu gitangaza, ntibisaba amaformule menshi. Bwana sifiwe sana. Aguterure kuri no mugoroba, agutereke hahandi wari ukeneye. Ntabwo mwabyumvise. Aguterure, agutereke mu gitangaza cyawe. Aguterure, agutereke mu mafaranga ukeneye. Muri bya bindi na bya bindi na bya bindi na bya bindi. Abo bo baramaze kwiyakira. Siho bibereye. Ati vuga sha twumvise byinshi. Ndiko baho yavugi. Haleluya. Kana babwiza ukuri. Ana yari yarasenze Imana kenshi, ariko umunsi ashira isezerano. Bwana sifiwe. Reka Imana kukubwira ni kimwe. Yo nakubwira ukandika n'ibitabo by'amasezerano. Kukubwira ni kimwe, ariko nawe ufise uruhara. Semeni haleluya. Nawe ufise uruhara wicukwiriye gukora. Tuzuranya amagenda n'amagenda yuzuye amasezerano. Kibaza none ni Imana yabivuze. Sinzi watubwiye ati Imana gusezerano, kutubwira amasezerano nicyo cyubahiro cyayo. Ako kuyashitsa. Mana yanje, kuyashitsa kugira ngo amasezerano ashike. Mugitono twamituganira na madame, ndamubwira ati none kw'Imana kumivuga ngo ngomba kuma imodoka. Mugabo narahaba mu bubiko nkabona nta kiriyo. Nimba atari umuntu agiye kuyinzanira, bigiye gucaye. Haleluya. Bizogenda gute? Ko jiye mbona mu mufuka atakiriyo. Ariko buri munsi imaze kubwira abantu, mama yanje, abantu imaze kubituma ni benshi. Bagoniya naraba. Abona nibishoboka. Ibishoboka byo bari ibyanje. Ibyo mbona ko bishoboka byo bari ibyanje. Ariko bijyanye bidashoboka ni iby'Imana izokora kugira ngo menye ko ariyo yabikoze, nze ndayiha icyubahiro. Ugifise inzira niyoza. Haleluya, haleluya. Ibanze kareka inzira zose zikazibigwa, zose zigahera, usigaye wenyene.
kukubwira amasezerano ni kimwe ariko nawe uri kuyitwaramwo gute. Wanasifiwe. Imana yambwiye ikintu muri iri joro numva ndababaye. Imana irambwira hari mu masaha 9 irambwira ngo aya masengesho hari abantu benshi bayakoze. Nibyo benshi barayakoze. Irananyereka n'abantu nababonye. Inyereka abantu basenze aya masengesho ariko badakijijwe. Inyereka n'abantu jewe nzi irabanyerekanye kati urabona naka n'umupagani ari cyane w'inzoga naka yabanyeretse neza iranyereka n'amasura yabo. Tavuga mana nibyo cyane pe kandi ko sikubabeshe. Sinzi ko madame yanyumvise naciye mbyuka ndasenga numva mbabaye makoma aba bantu para yakoze mugabo bata idoni yayakoreye iki para bya bindi Imana ikwereka ibifungu yanyeretse abantu iranyereka bati none kumbe naka nuka meze Aziana Samedi numvise mbabaye kwe. Kumbe turashobora gusenga Imana inyereka abantu ari mboregwa. Biki ntangura kwibaza none yanangura kwibaza mu mutima tibyo byose zoba atari inzoga mu buryo bugaragara kuko Bibiliya yavuga ngo no kuvuga menshi nakugwi umuntu avuga menshi ngo bigereranywa no kuboregwa. Ariko Imana yambye ateka n'abantu batarakizwa ariko ubona umenga barakijijwe. Haleluya. No tubabwira mukaguruka hejuru mukakira ndacaki udakijijwe bimeze nk'amazi agwa kwibuye. Amen. Abandi nabo bari hano ega inzoga yarayihebye mugabo aciye ahantu ariko barayicuruza yumva atanguye kumira amata. Haleluya. Nukuri Imana itabanyeretse. Wihane uyu munsi. Wihane uyu munsi dutangure. Basi dutangure basi. Dutangure bushasha. Mana yatugaye. Haleluya. Haleluya. Ndabitegereje gutya mwese menga ni sawa. Naya maso y'umubiri ariko mu maso y'imwe si sawa. Mukizwe neza. Va muri ibyo byaha. Imana itangurane nawe neza. Naho byo byarakugoye Imana ivuze ibishaka kugukiza. Imana ivuze ibishaka kuguhindurira. Semeni haleluya. Wihane. Banze wihane kandi wihanire kureka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Abandi yarakijijwe harayiba inzoga mugabo yishiriyeho amarimite avuga ati ibi akavinyu ntikazova ku musego ntacyo bitwaye akakavinyu ntarabibona kanone nzoza ngiye kuryama gusa akaka whisky nzofata dukeya gusa ngiye kuryama n'abantu babibona none ko atari kiyeri ukaba ukeneye kwinjira mu masezerano yawe neza kizwa. Yambwiye ngo kizwa kugira ngo amasezerano arahari ariko kizwa. Haleluya. Kizwa kiri ibintu urekuye, hari ibintu bikigufashe, hari ibintu ucumiye ko Imana yambwiye ngo kugira ngo ibyo twasabye neza bituzeko tubanze duhinduke neza, duhinduke tubivyaremwe bishashe. Haleluya. Ziragabanutse ariko n'umuti. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mana iguhezagire musoni, Mana ikugirire neza. Bwana asifiwe. Ahubwo hano mwari mukwiye gutera za haleluya cyane mukabi
biba cyane, kuko uyu niwo muti uhindura ubuzima bwawe, uyu niwo muti utuma ibintu bigenda neza. Kandi umvize n'ababwiza ukuri, ntacyo byari kumara iyi minsi 21 twitera hejuru, ariko Imana yatwitegereza ikicecekera. Ariko kubera idukunda, yerekanye ububi bwacu, yerekanye amakosa yacu, kugira ngo intango y'ubuzima bwacu, Mana we yashatse ko tudakorera muri muwe, dukorera muri prise. Uyu munsi ni wihana, intango y'ubuzima bwawe iraboneka. Bwana sifiwe. Reka kubesha Imana, zotumubesha jewe, kandi na jewe ushobora kutambesha, ukambesha rimwe, ukambesha kabiri. None ko nababonye, reka ndababona. Tunyanga ugenderamwo Imana yanjye, ariko Imana yacu ni Imana ihishuramwo abantu. Imana yacu iratangaje. Bwana sifiwe. Ushobora kunyihisha no munsi, ejo ugasubira ukanyihisha ko kabiri gatatu, nibizoba ukwezi kose uzuti kuko iri ni ishengero ry'ukwihana. Bwana sifiwe. Iri si ishengero ry'ubuntu, ni ishengero ry'ukwihana, ni repentance. Kuri bamwe no kwihana. Irakubona, tujya dukorosi twose ukubita, irakubona. Narababwiye ngo Imana ni Imana ibona. Akanyegera kirabura kari ku kintu cirabura mu mwiza w'umuzimagiza. Akanyegera murakazi kari ku kintu cirabura mu mwiza wa undi wa saa 8 y'ijoro, irakabona. Haleluya. Kugira ngo Mose agere imbere ya Farao, yabanje gukebwa. Imana ntiyamujyanye uko, yabanje gukebwa. Marayika yaragiye kumwica, abanza arakebwa. Uyu munsi dukebwe mu mitima yacu. Ndababihiye. Hinduka. Nandi utahinduka, urakorera muri zero. Misi 21 ntacyo bivuze, irahera. Abo kuronka baraza kuronka. Kuko reka ndababwira, Imana si nk'umuntu ngo ifate twese. Kera niho Abisirayeli ngo bacumuye, umuntu mwagacumura yabateza ibyago, ariko byarahindutse. Ni wacumura uziteza ibyago wewe wenyene, ntuzoduteza ibyago. Wibuke Akani ngo yateje ibyago Abisirayeli baraneshwa, ariko byarahindutse. Uyu munsi ni wakora neza, ingero ni nziza kuri wewe. Ni wakora nabi, ingero mbi ni kuri wewe. Nobe wibazara ngo twese rera bayafashe. Hari n'abatubeshe ngo bariko barasenga amasengesho atari ko barayasenga. Naguhagurutse ko nakubonye muri irijo, reka ndakwihoze, uri izi ni Imana yawe. Haleluya. Nimba udakijijwe, nimba utejejwe, uri kuvomera mu biva. Bwana sifiwe. Agakiza kararemereye. Agakiza n'abazobabeshe sumunyenga, sukoma mu munyenga. Agakiza n'urugamba guheba icyaha. Ninde muntu muri mwebwe ari ngaha yahivye ikiyeri kubera ko cabisha, akishize mu kanwa kumva kirabisha, hanyuma ugaca ukiheba? Ni wewe wenyene. Ariko abandi bose bahevye, kiki baryohera. Aratinda araheba neza, kikiryoshe. Abakinyoye sinanyoye byinshi, ariko narasomyeko. Haleluya. Icyaha tugiheba kikiryoshe, tugiheba kigisosa.
undi nawe yaravuze ngo agakiza tufise ni migozi twishize kimigozi twishize mu ibohero keneye kubibamo neza wemera kuba muri iryo bohero amen amen ariko twazamura Imana icubahiro abantu b'Imana tugatera haleluya kandi abariko barabyumva bakabikora nabonye Imana ikora ibintu bikomeye mwaya masengesho abayakoze neza nawe byagoye ni watangurira aha ugahindukira ugafata intango shasha nukwirabonye Imana ikora ibintu bikomeye mwaya masengesho Wave wibaza niko ndavuga ivyo bintu bimeze gucyo birura ariko kubabikoze neza nabonye Imana ibagirira neza nabonye Imana ibambika nabonye Imana iberekana nabonye Imana ibavuganira nabonye Imana ibavuganira semeni haleluya nabonye Imana ivuganira abantu basenze Imana irambwira ngo ndateze ugutwi kubayakoze neza ngiye kubagira amasiripurize ku rugezo rukomeye aho nabonye ne bazobiraba bakumigwa bazobiraba bagatanga nukuri kumuntu yasenze aya masengesho mwisi y'imwemu uri kindi kintu gikomeye kuko imbaraga Imana yaguhaye Bwana sifiwe sana abadayimoni ntibazogushobora sinzi ko munyumvise bazokugabaka ibitero ariko ntibazogushobora Imana yabambitse amantibare yabambitse amakote y'ibyuma yabambitse impuzu z'ibyuma kubw'aya masengesho mwakoze Mana we Mana warakoze amasengesho oye ntabyo yamenye ubu yarimo wayatanguye ni ukiyatangura haleluya Bwana sifiwe naco bitwaye naho wowe uje uyu munsi fatira aho tugeze mugabo bikore neza fatira aho tugeze mugabo bikore neza ubibemo neza naco bitwaye naho wosenga iminsi 2 ushobora gusumba uwasenze iminsi 21 ariko yihishahisha Wiranga Imana iduhezega ko twasenze menshi iduhezega ko twasenze neza haleluya muri imbere yaravuze ngo ivyo vyaha vyawe nivyo vyugaya amarembo ihane mugenza amarembo yugurugwe byo bintu byo kugumufatikanya ibintu uba mu gakiza no munsi ejo ukagwa nibyo byatumye utinjye mu masezerano neza no munsi tukubona ukijijwe ejo ukaba wabivuyemwo ukijijwe iminsi 2 neza wabaye igitangaza nicyo cyatumye ibyawe byikwega haleluya ibyatumye ibyawe byikwega ko bukeneye ko bigenda neza injiramwo winjiremwo wese haleluya haleluya reka nisubirire mu ijambo ryanje umwanya uragiye dusenge ndabona n'amasaha agiye tuzonaribandanya nejo Yesu ashimwe ariko tubanze twihane twarahanuye twarasuye turahanwa tuzonahanura ariko twihane Mana yambariye ngo abantu baza kuza no munsi mwihane abantu twihane biravuga ngo nuko mwihane byaha byanyu bihanagugwe biye byo guhembuka bibone ingene biza bivuye mu nyonga z'umwami Imana ku bantu bagiye kwihana neza Imana igiye kuzana ibihe byo guhembuka tepa ya zalando bigiye kuza
papa imana ikuzanira ibihe byo guhembuka twihane kuyu mugoroba tubwire imana ibyatugoye tubwire imana ngo byaratugoye aha byaratugoye urabizi ko turabanyantege nke ndagomba gukora icyiza hari ikibi kiguma kinyitambika imbere haleluya bwira imana ngo mana mbabarira wihane basi wibeshere murabyumva wibeshere wibeshere uririra imana kuyu mwanya kandi by'ukuri nitwihana nyabyo intanga irabaho haraba intango shasha semene haleluya ihane rekura ibyo bintu wafashe nayambwiye ngo hari abantu bagisenga bafise ibiheko bakiza mu rushengero bagifise ibiheko akaza mu rushengero agifise ibiheko bisa akantu umupfumu yaguhaye ukamaranya imyaka bavuze ati akasino karekura noca mpfa sindi ko ndababesha ibi n'ibintu imana yambwiye bagifise utuntu bahawe n'abapfumu warinji uranabatizwa mugabo uracagafise ako kantu cyafise akagirwa mana ugendana uyu munsi wumvijwe ry'Imana urafise ibintu wakoze byarakunaniye kubyihana byaranse kubyihana abandi nabo baragenda bagakora ibyaha bagaca biyeza bonyene ubwabo bagaca bisengera haleluya sohora Tobiya bivuga ngo Nehemiya yinjiye mu rushengero kintu cya mbere yakoze yasohoye Tobiya n'ibyiwe byose turagomba ngo Tobiya asohoke sohora rekura bavanura haleluya muriko mutwaye ngiki muriko mwemwe babiri muriko mutwaye ngiki turiko turigisha nta wundi muntu ariko arigisha umviriza ibyo ndiko ndavuga turaje mu bintu nkibuka mu bintu byo gutwenga si ibintu byo gutwenga si ibintu byo gushyina haleluya si ibintu by'imikino ntituko turasigiriza amavuta turashaka ngo abantu bahinduke bona sifiwe ntushobora guhindura abandi nawe utarahinduka nakaze niyo mpamvu mwibaza ngo sinakaze tumara iminsi 21 turiko turasenga mugabo Imana ituganye ntibishoboka dushobora kubyemera niwe wabigumamo je nzoguhagurutsa ndabikubwire izuba riva dushobora kubyemera haleluya ntibishoboka ndushobora kwemera ko tuguma dukorera muri zero kubera umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa bangahe rekura ibyaha byajugaye amarembo ibyo byaha byatumye udahezagirwa ibyo byaha byatumye udakomera ibyo byaha byatumye ugoyigoyi umaze imyaka irenga 10 mu gakiza mugabo nta ntambuko nimutera y'agakiza myaka umaze mu gakiza umaze ko umuntu akomeye akoraba wicara umuntu w'umugoyigoyi Yesu adufashe cyane uba warahinduye abandi ariko wahindutse ibuye rigusha abandi abakunyereye ko baragwa aho gukira
bagukurikirana bariko barumvira ijambo bari hirya no hino, ibyo byaha ukorera mu ibanga izobishira ku mugaragaro. Ibyo byaha ukora wihishije Imana izobyerekana amahanga yose abibone. Unwa ikiyeri winyegeje, byarakunaniye kubwira abantu ko wakijijwe, baje muhiri wawe ubazimana inzoga, byaranse ko babwira ko wakijijwe tinobatakaza. Babwire ko wakijijwe, babwire ko uri umwana w'Imana, babwire ko icyaremwe gishaka kuvutsa ubwa kabiri. Emangira Imana, niwanga kwemangira Imana nayo izokwanga kukwemangira imbere y'abantu. Byarakunaniye kubwira abantu ko wakijijwe, ariko Imana yambariye ngo nimwahindukira nanjye ndabahindukirira, nimwangarukako nanjye ndabagarukako. Haleluya, haleluya. Abariko barumva aya majambo nk'amajambo yawe, aya majambo arabahindurira amateka, arabahindurira amateka. Turashaka gusenga Imana, ibindi tuzobibandanya ejo. None kubasiga amavuta mutoze ibyo bintu vyomara iki? Ndabahanurira imiduga, ndabahanurira ibiki, ndabahanurira amafaranga, mutoze mutazoja mu ijuru. Yesu adufashe cyane. Inzu n'abapagani barazifise, imodoka n'abadasenga barazifise. Inzu, imodoka, imyambaro, urugo, ibiri ku isi byose n'abadasenga Imana barabifise. Icyo twe tubarushije agakiza. Haleluya. Baracana mu manyanga bakiba bakaja bari n'abakikuzimu, niko numvise sinzi, numva zirembo rijayo bakaronka bakaroranirwa. Cyo tubarushije agakiza. Cyo tubarushije nuko tuzoja mu ijuru. Icyo tubarushije nuko tuzobana n'Imana. Cyo tubarushije nuko tuzobana na Yesu. Nicyo cyonyine tubarusha. Bindi byose barabifise, kugira amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni, ibyo ntacyo bimaze. Icyo tubarushije nuko tuzokwicara ku ntebe z'abami n'abahereza, tugacira imanza bakomeye. Mana we, cyo tubarushije n'agakiza. Mureke dufata agakiza. Gakiza karakiza, gakiza karabohora, gakiza gatanga umwidegemvyo, agakiza gatanga ubuzima. Haleluya. Gakiza n'agakiza nyene. Haleluya. Agakiza n'agakiza, ukijijwe urakijijwe, udakijijwe ntukijijwe. Ibintu byo kubeshabesha abantu byararangiye. Wanasifiwe. Wopfuye umunsi, ubu nyene inzamba yovuga, ubu nyene Yesu yoza. Kandi umaze iminsi mirongo mu masengesho, tugeze ku munsi wa 16. Hibaze, tugeze ku munsi wa 16, ariko Imana ikikugaya. Munsi wa 16 tagi n'ibirato ntibikimfata, bisigaye bindoka. Impuzu amasentire twaregejeyo, turasubizayo, biratinda birahera. Nimba warayakoze neza akaba atacahindutse ngo umugabo. Iyi pantaro yaho imfata. Dusenge twisonzeshe dukubitike, ariko amasengesho abayimfabusa. Haleluya. Agakiza n'agakiza, ibyera birera, ibyirabura birirabura. Ndakubesha ngo uzoja mu ijuru kandi utazojayo. Shoboka. Ijuru ni iry'abagororotsi. Raba utunyanga urakora mu ijoro, tunyanga urakora ibintu uraramwo, udufilimi uraramwo, muri telefone yawe birimwo.
hanyuma ngo urakijijwe uzana kuri podium ugasirimba ngo ndumukristo uje ndumukristo nzokwama ndiwe kugeza igihe cyose izogukubita urushi musu. Imana ni nyabuntu, turi mu gihe cyacu ubuntu, ariko hari igihe idundumigwa. Naga dusenga Imana mwabantu, sinzi ingene turi busenge, sinzi ingene uri buririra Imana yawe, ariko yibwire naho ko bari gato umbabarire, umbabarire uko kangana kose. Bibiliya iravuga ngo mwumvirize ijambo, ni ijambo riri mu gitabo cy'umusiguzi, riravuga ngo insazi zipfuye zituma amavuta yinjijwe n'abahinga babimogoreye anuka umuduhu, ngo niko n'ubupfu naho bwo bari buke bwonona ubwenge n'icubahiro. Ubupfu buke bwonona icubahiro, nahari gato kazokuza kuja mu ijuru. Ibazo kabuza kuja mu ijuru n'ishavu ryawe, warakijwe mugabo ishavu ryaranse gucika. Uraronka amafaranga mugo gutanga icya 10 byarakunaniye, rega utabikiranutse ko ntuzoja mu ijuru. Haleluya. Dusenga Imana. Umuntu umwe ngo yari umuntu bajya abantu baba mu ishamba babasangwa butaka bajya baba mu bibira. Uyo muntu yaba mu ishamba, hanyuma abahigi kera murazi ko abantu baje guhiga ibikoko bazana ibwami ku ntwaro za cami kera. Ngo abo bantu bagiye guhiga basanga y'umukobwa mwiza abumba yaba muri iryo shamba, bagenda babwira umwami, baramubwira ngo umwami twabonye umukobwa mwiza mu ishamba yoshobora kukubera umwami kazi, ariko numubumvyi. Acaragenda babwira ngo gena mumunzanire. Bamuzanye aramubwira ngo ugiriwe amahigwe ndagukunze, we ubaye umwami kazi. Baca bamwambura impuzu zose z'ubucocego yahora yambaye, bamwambika impuzu z'inyambara bami, impuzu abami kazi bambara. Mugabo acafata twaducocegwa tumwe yahora yambara kiri hari, abwira inshoreke yiwe ati tunjanire hari inyuma y'urugo, uraba hano tumbikira ntimuduturire mutumbikire. Hanyuma agahengera umwami yagiye mu manama, akagenda akabwira za nshoreke ziwe n'abagenda ati genda munzanire ibumba. Agaca agenda akambara twaduhuzu kuko ikiri muri we yaje ibwami ariko nticyamuvamo. Akaguma yumva agatima gakubita ko yosubira kandi kuja kubumba. Hanyuma babwira umwami, terega umwami bujya naho umwami kazi wibaza ko yahebye kubumba, iyo utari hano ahora yambara uduhuzu tw'uducocego. Haleluya. Arabwa ati murabeshe, umwami kazi yosubira kubumba? Nagenda kubwire ngo umwami kazi, umwami kazi, uri umwana w'Imana, uri umugeni wa Kristo. Reka gusubira mu byakera, reka gusubira mu bucocegwa, fata ubuzima bw'ubumana ubugumemwo. Kintu kurasubira mu byakera, izo ngeso zake zuziko ziragomba kukugirira nabi. Baramubwira ngo rega hora aja kubumba. Umwami asa nk'ugiye mu nama, ariko acaragaruka haheze nk'isaha. Wa mwami kazi ntiyamenya ko umwami yagarutse, amusanga yambaye bwa bucocegwa bwa kera. Ibaze gukura impuzu y'ubwami ukambara ubucocegwa, icyo cyaha urimwo kikwambura umwambaro w'ubwami. Izo ngeso mbi zikwambura umwambaro w'ubwami. Umwami aramubwira ngo ko wakunze kubumba bagusubizeyo, bagusubize mu kibira. Izo nkono yabumba sizo yaza kugurisha, sizo yaronderamwe amahera, ariko kubera icyari kimurimwo, kamere yiwe ya kera yanse gupfa. Reka ndakubwiza ukuri, iyo kamere yawe izogusubiza mu ishamba. Ko
ko byanse kukizwa, ko byanse kuhinduka, yasubiye kubumba. Uyu munsi Bibiliya avuga ngo nimwumva ijwi ry'Imana ntimukomantaze imitima yanyu. Uyu munsi nimba wumvise Imana hari ikivuganye nawe, Bwana asifiwe. Yesu atugirire neza mw'abantu b'Imana mwe, kugira ngo aya masengesho tubere meza. Twihane twese, twihane twese, byaha byacu bihanagurwe, bibyo guhembuka bize bivuye mu nyonga z'Imana. Nabonye abantu Imana ibahembura, ababyemeye, abemeye guhindukira, abemeye kuza ku Mana, abemeye kwambara umwambaro w'agakiza. Nabonye reparada iminima shataya za gloria roshikos deli de la jekote berevados uiteka. Mbega vyomara iki kwihisha amaso y'abantu, mbega vyomara iki kwihisha amaso y'abantu, mbega vyomara iki kwinyegeza amaso y'abantu, mbega vyomara iki, vyomara iki kwihisha abantu. Tele de teria da za gloria. Turaciye bugufi imbere yawe, turaciye bugufi imbere yawe, turaciye bugufi imbere yawe Mana, turaciye bugufi imbere yawe, turaciye bugufi imbere yawe, turaciye bugufi imbere yawe. Turarambaraye hasi Mana, turarambaraye hasi, turarambaraye hasi, turarambaraye hasi, turasabye imbabazi, turasabye imbabazi Mana. Ndihanye kubw'ubu bwoko bwawe, iminsi 21 n'ibipfabuza, iminsi 21 n'ibiruhombo. Mana ndasabiye imbabazi abana bawe, Mana ndabasabiye imbabazi, ndabasabiye ikigongwe. Hari ibyo bagiye bahishahisha, hari ibyo bagiye bahishahisha, hari aho binyegeje amaso y'abantu. Irimana shawu, Irimana rambarara imbere y'Imana, pfukama imbere y'Imana winginga Imana, pfukama imbere y'Imana winginga Imana. Na usenga kina, na usenga kina, na usenga kina. Mana, 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 mana. Yeah! Yesu, imbabazi zawe Mana, oyasenga, saba imbabazi Mana, ibwire kubabarire, ibwire kubabarira, ibwire kubabarire. None ko wanse kubabarira, ko wanse kubaharira, kandi nawe Yesu yarakubabariye, irengagiza ibyo bagukoreye. Imana ikirambwira ngo hari abantu banse gutanga imbabazi, uravuga ngo barankomerekeje sinobaharira. Baharire, 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 babarire, babarire.
babarire nawe Yesu yarakubabariye. Bababarire nawe Yesu yarakubabariye. Tanga imbabazi nawe Yesu yaraziguhaye. Tugirire neza, tugirire neza, tugirire neza, tugirire neza. Senga, senga usaba imbabazi Imana, senga usaba imbabazi Imana. Urara urisambanya, urara urakora ibidakogwa, urara urakora ibitajana ibize. Saba imbabazi Imana, bwira Imana ikubabarire. Rareteteteteriana, rimantakataya, rikotetetetetete, rishatataya za gloria. Mana we, Mana we. Yes, 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 Cristo, yes, Cristo, yes, Cristo. Di te 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 te, i ten ten te, di taida tantaya, re te sheke taida fado, re min tantaya za gloria. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Cristo. Hallelujah. 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 Yes. Irimani kubabarire. Irimani kubabarire. Irimani kubabarire. Ihane kubw'abandi, ihane kubw'umuryango wawe, ihane kubwa bene wanyu, ihane kubwa famiye yawe. Rekura ibyo wanse kurekura, rekura ibyo wanse kurekura, rekura ibyo wanse kurekura. Hallelujah, 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 hallelujah. Urakoze mwami, urakoze Yesu, urakoze data. Turagushimiye, 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 turagushimiye. Kutubabarira, kutubabarira. Hallelujah, 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 hallelujah. Urakoze mwami Yesu, urakoze Mana, turagushimiye, turagukengurukiye, tugukomeye amashyi menshi, dushima izina ryawe. Amashyi menshi ku mwami Yesu. Letelida ritatari rititititi rititititi. Kaido teteria rima shantaya da inanta ria teteria tete shekete
ndavuga ngo umva bwoko bwanjye, ndavuga ngo umva deterinda shantana shekete, ndavuze ngo umva yerena ntayire shekete n'intaya. ndavuga ngo nimwumve bwoko bwanjye mvugane namwe. Ditelando shikili bitanta ya zalanshekete, ndavuga ngo bwoko bwanjye mbonye ukwihana kwanyu, mbonye ukurira kwanyu, ndabababariye. Ndababariye kandi nemeye kubagirira neza, nemeye kubagirira neza, nemeye kubahezagira, ndabahaye umugisha. Ndi Imana yanyu, nduguruye. Hari byinshi byari byarugaho bitari bwabaze ko, ariko kubwo kwihana kwanyu ndabahezagiye, ndabahaye umugisha, ndabahaye amavuta, ndabakomeje, ndabashigikiye, nzobarinda, nzobashigikira, nawe uzobanyaka. Byari bikomeye ngiye kubikora, byari bikomeye ngiye kubikora. Ndabasize amavuta, ndabogeje, ndabambitse umwambaro, abaciye bugufi bakemera ibyaha byabo, ndabakomeje. Ndi Imana yanyu, ndi Imana yanyu, ngiye kubagirira neza. Amen. Mana turagushimiye, Mana turagushimiye, Mana turagushimiye, Mana turagukuriye ubwatsi, Mana turagushimiye. Ntiwari kubyemera ko tumaramara, ntiwari kubyemera ko tumariye iminsi yose imbere yawe ngo tubabahombe. Mana urakoze, urakoze, urakoze Mana, urakoze. Turagushimiye. Amashyi menshi ku Mwami Yesu. Nimba hari umuntu afashijwe natere haleluya. Nimba hari umuntu afashijwe natere haleluya. Nimba hari umuntu abohetse natere haleluya.
Imana irakoze ibintu bikomeye kubwo kwihana kwacu. Imana irakoze ibintu bikomeye kubwo kwihana kwawe. Imana irakubohoye n'ukuri. Imana irakuzahuye. Imana iragukuye mu cyobo. Imana iravuguruye ubuzima bwawe. Imana iraguhinduriye amateka. Imana iraguhinduriye. Tera haleluya. Terinde haleluya. Nta mugisha urenze uyu. Nta mugisha urenze uyu. Kwemerwa n'Imana. Kwemerwa n'Imana. Imana igiye kuvugana natwe bikomeye muri no misi isigaye. Hari ibintu Imana itari kuzovuga ku buzima bwacu tutariyeza tutaritunganya. Ko wihanye intango nshasha y'ubuzima bwawe irabayeho. Zamura haleluya. Intango nsha byari byarazibiwe. Mbonye Imana ibizibura. Mbonye imiyoboro yari yarazibye. Imana izibura. Semeni haleluya. Mwakiri ibyo bitangaza kuko biraronka ahantu bishikira, biraronka ahantu bija. Mwakiri ibyo bitangaza, mwakira ayo mavuta, mwakira ubwo bwiza, mwakire kugirirwa neza, mwakire kwidegembya, mwakire kwinjira mu masezerano. Zamura haleluya. Imana irabikoze. Ejo muzi. Bwana sifiwe. Ejo muzi. Ejo muzi. Tuzoba mu gihe. Tuzoba mu bihe. Tuzoba mu bihe. Tutari bwigere tubamwe mwaya masengesho. Ejo. Tumira. Tuzosoza dufata umwanya. Imbere yuko twinjira mu ijambo. Tuzona dufata umwanya. Kubanza kwiyeza. Twiyeze mbere yuko twinjira mu ijambo, mbere yuko duhanura. Nukuri numvise ibintu byinshi byo kuvuga kuri mwebwe, ariko imwe mu y'Imana yambujije irambwira ngo babanze boge. Babanze boge. Ariko ndabiza ejo tuzovuga kuko igihuzu cyari gikingiriye cyakuweho. Cyatuma ibintu bitadushikako cyakuweho. Imana ibahezagire. Turarangije. Tuzobandanya ejo. Ariko mwafashije. Ijambo ry'Imana ryakubohoye. Ijambo ry'Imana ryakugezeho. Iki jambo ry'Imana ryavuze ugikore. Nukuri mutagiye kubona abantu bahinduka. Ubuzima bw'abantu buhinduka, ubuzima bw'abantu buhinduka kurundi gwego, kurundi rugezo. Amahoro y'Imana bane namwe. Mu mwanya 2 turaza ko turi kumwe ku radio. Ejo mutumira abantu benshi. Ejo nzokwinjira muri jambo. Iri jambo ejo nzoginjiramwo. Nukuri ejo nutafashwa. Ejo nutabohoka ngo ubone kugirirwa neza n'Imana. So hari abazimu baguteye. Kuko ejo kuko ikirere cyamaze gukinguka. Bwana sifiwe. Ikirere cyamaze gukinguka. Hamaze kuboneka ikibuga. Amasezerano agiye kugwako. Amahoro y'Imana bane namwe. Mujana umugisha w'Imana. Ukuboko kw'Imana kubane namwe. Abagwaye mwakire gukira mu izina rya Yesu. Abagwaye mwakire gukira mu izina rya Yesu. Abagwaye mwakire gukira mu izina rya Yesu.